guhera ku cegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ugashiraho buramatari w'intara ya Mwaro hakaje cegera c'umukuru w'inama nkenguza amateka tugashiramwo abashikiranganje bava mu ntara ya Mwaro abagenerali bava mu ntara ya Mwaro abashinga amateka abagwiza tunga bakomeye ndetse n'abandi bategetsi batari bake bava muri iyo ntara bose barasabwa gutanga iyi ntererano niteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nobonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya na makuru tuza kugaruka ahanini ko yari ko aravugwa mu gisata ca politike ndetse kandi no kubiriko birakorwa mu ndongozi zikomeye cyane mu butegetsi bw'igihugu cyane cyane ariko abaturuka mu ntara ya Mwaro byose turaza kubigaruka ku buryo burambuye ibi byose kandi bikaba bifitaniye isano n'iyigenekerezo 18 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2024 aho umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye amaze imyaka 4 ku butegetsi navyo tuza kugaruka ko mu buryo burambuye aho uri hose rundagwaye kaze muri ano makuru mukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu mwerere nga mu gihugu c'u Burundi abari mu buseruko mu manuko mu buraruko mu burengero abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu baherereye mu karere ka Afrika y'ibyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure mwese ndabaye kaze murano makuru bamwe baratangura kuvyita ubukoroni bushasha intara ya Mwaro niyo ubuca yakira igikorane cy'umuryango wa President Ndayishimiye uzoba wingina imyaka 4 ari ku butegetsi turaza kandi ku mafaranga abanyagihugu bariko barategekwa kuriha yoba abakora mu gisata Chindero abarwiza tunga abanyepolitike ndetse n'abandi bakora ibindi bitandukanye turaza kandi nanone kugaruka ku ntonde z'interano z'abategetsi bo hejuru cyane bamwe bati ngo umuntu aravye amafaranga herera mu gutunganya iki gikorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu kandi ari ibisata bikomeye bikeneye amafaranga aratangara cyane kandi ngo umuntu yibutse ko hariko bamwe bava gutamba mu gikorane bakagorobereza mu ntara ya Ruyigi asigara yibaza uharoze ngo Burundi uwari we byose turaza kubigaruka ko ni mugihe kandi iki gikorane kiba gitegekanijwe muri budget y'igihugu aho gihabwa uburyo bungana n'imiliyoni 300 yo kugitegura aha urumviriza harimwo aho umuryango wa President uzoba uri kuraba muri iyo ntara akazamwo n'ibindi byose bazakenera muri ico gikorane ariko bigaheza abanyagihugu bato abategetsi ndetse n'abandi bafise amabanga bakakwa amafaranga yo gutunganya ico gikorane byose turaza kubigaruka ko ayariko ayatanzwe n'indongozi zo hejuru harimwo abashikiranganje ndetse n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza buramatari w'intara abagenerali ndetse n'abarwiza tunga hamwe n'abashinga amateka byose nimuze gucikwa ufite subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko Intara ya Mwaro nkuko natanguye mbibabwira niyo buca yakira igikorane cy'umuryango wa President Ndayishimiye uzoba wengina imyaka 4 ari ku butegetsi ni igikorane kizoba ku magenekerezo ya 20 kikazorangira ku igenekerezo ya 22 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2024 muri komine Nyabihanga mu gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu vyahawe miliyoni 300 zo gutunganya ibikorane abakozi ba leta mu ntara ya Mwaro buzuye amaganya bategetswe guterera ico gikorane no gukura no kugura igitenge gishasha bazambara mu minsi y'igikorane nibatahura rero ngingere bategekwa kuja gusenga imisatu kandi ari isengesho ry'umuryango w'umukuru w'igihugu ntibumva kandi ingene bategekwa guterera kandi amakori y'abarundi asanzwe ari ha ivyo bikorane bakongera bagategekwa kugura igitenge mu bukene basanzwemwo bakabona ko ibi bamwe babishakiye insiguro bakavyita ubukoroni bushasha muti ku mafaranga rero buri wese arategekwa kuriha angahe Muko natanguye bibabwira kuva igenekerezo ya 20 ruheshi bariko barategura ico gikorane ngo bita igikorane c'umukuru w'igihugu mu ntara ya Mwaro ariko ngo kuzoba ari ukwingina imyaka 4 amaze ku butegetsi umunyagihugu ati ubu rero dutegekwa kugura igitenge tuzogenda twambaye mu buzi bwose komine yose igira umwambaro wayo iruhande yo kugura igitenge cy'amafaranga 30,500 y'amarundi dutegekwa kandi no gutanga intererano
aha twese twarabwiwe ayo dutegerezwa gutanga, banasaba abatwara ubuzi ko barungika urutonde rw'abakozi bose bashize ko ayo barishe. Ngo wanse gutanga bandika ko refuse canke se uwavyanse. Aho urumva ko inkurikizi zoba natwe tutozimenya. Kubera ubwoba rero abantu benshi barabikora batabishaka. Nguko rero ingene abanyagihugu bategetswe kuriha. DPE aratanga amafaranga ibihumbi 100 vy'amarundi. Inspector provincial aratanga ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amarundi, mu gihe conseiller DPE atanga ibihumbi 30, nako kandi secrétaire wa DPE agatanga amafaranga ibihumbi 30 y'amarundi. DCE aratanga amafaranga ibihumbi 50, Inspector DCE agatanga amafaranga ibihumbi 30, conseiller DCE agatanga ibihumbi 15, mu gihe secrétaire atanga amafaranga ibihumbi 3. Aha ni mu gisata c'indero mu ntara ndetse no mu makomine. Mu gihe umuyobozi w'ishure rifise uburaro we ategerezwa gutanga amafaranga ibihumbi 200 y'amarundi. Umuyobozi w'ishure poste fondamentale agatanga amafaranga ibihumbi 30 vy'amarundi. Umuyobozi wa ECOF agatanga ibihumbi 15, umwigisha muri poste fondamentale agatanga ibihumbi 5, umwigisha muri ECOF agatanga ibihumbi 2, nayo uwundi mukozi wese kw'ishure nawe agatanga ibihumbi 2. Aharazamwo n'abazamu ndetse n'ibindi. Bamwe bati ibi bintu nakamaramaza, aho uwundi muntu ashinga ingene ukoresha amafaranga yo ku nguvu. Ikindi kiboneka kandi ngo nubusuma bigisha abategetsi. Ngo mbega nukubera iki utwara ishure rifise indara atanga amafaranga ibihumbi 200 yoba ari kubera ahembwa menshi canke bisigura ko aza kwiba amafaranga yo gupfungurira abanyeshure. Ibi bintu bije kwica ubutunzi bw'imiryango bwari busanzwe atakwa bwifashe. Ngibaze kuja kumara iminsi 3 Nyabihanga. Ngo aho rero murazi ko n'ikibazo c'ibitoro kitavyorosha. Hariho igitoro bazanye baca baracugarana ngo kizokora mu gihe cy'igikorane gusa. Twama tuvyina ngo abakoroni baragiye, ariko ubukoroni turimwo ngo ni busanzwe pe. Niko uyu munyagihugu asigura. Ngaha rero tugiye kugera ku ntonde z'interano z'abategetsi bakomeye bo hejuru. Ejo hiriwe kandi harakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ingene abategetsi bo hejuru bariko baraterera mu ntumbero yo kwereka abandi bategetsi ko udatanze aziboneka, kandi ko nawe azibonera ko kandi ko nawe nyene bishobora kumugira ko ingaruka. Kuri urwo rutonde hatangura icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, yaratanze imiliyoni 3. Uramatari w'intara ya Mwaro Gaspari Gasanzwe yatanze umiliyoni n'igice. Haraboneka kandi abandi bategetsi harimo nk'icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye yatanze imiliyoni 2, Mupfasoni Laurence yatanze imiliyoni 3, abashikiranganje bava Mwaro nabo bakaba baratanze amahera. Kuri uru rutonde kandi saba gusa kuko no mu nzego z'umutekano nabo batanze iyi ntererano, aho twovuga mu bajenerali bose baturuka mu ntara ya Mwaro nabo baragize ico bashikirije. Abashinga amateka baragize ico bashikirije. Abarwiza tunga bakomeye muri iyo ntara nabo baragize ico bashikirije, n'abandi bategetsi batari bake bose bava muri iyo ntara. Ngo no gusigura ko buri muntu wese afise umushahara hembwa ku kwezi aturuka mu ntara ya Mwaro afise intererano agomba gutanga kugira ngo ico gikorane cyo kwingira imyaka 4 Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, igikorane cy'umuryango wiwe cyose kizogende neza, mu gihe bivugwa ko igihugu muri bije y'igihugu hategekanywamwo amafaranga imiliyoni 300 zo gutunganya ivyo bikorane. Nemuge kandi Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana ati umukama nakumurikire utahukane mu nzi incabwenge twibarutse zigaruke utuhugururire amarembo y'amakungu. Nemuge kwigenekerezo ya 18 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 imbere yo kurahira nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye yapfukamye imbere y'abakozi b'Imana baramusengera. Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana niwe yamuhezagiye, yakoresheje amajambo adasanzwe ati: hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Uri umwana w'Imana kuko uri ikiremwa cayo kandi warabatirijwe, kandi waranagabiwe umutima mweranda mwikonfirmation. Ni wiyumve rero
wumve ko uri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye, yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ngo umukama nakumurikire ujane Burundi bw'umukama mu neza y'abenegihugu utahukana impunzi. Incabwenge twibarutse zirengera ubworo turimwo zigaruke kuduteza imbere, zikoresha ubuhinga zifise, utwugururire amarembo y'amakungu atubera umubanyi w'ingirakamaro. Uti uri umwana wa Mariya nyina wa Yezu, nguyo nyoko wawe, mwakiri wawe nk'uko wamye. Umuhanuze nawe umutege amatwi akwereka ingene worangura ibihimbara Yezu umwana wiwe n'umuvukanyi wawe, akwereka ingene kandi wotuzanira ibihambara umutima n'umubiri, yongere agukandire ku mwana wiwe nawe wamane na Yezu iminsi yose na hose, hamwe n'iki gihugu kiri ata murantunge, hamwe n'iki gihugu kiri aha turaguhezagiye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Bamwe bati imyaka ine iraheze, impunzi ziracari mu mahanga, za ncabwenge ziracitwa abansi b'igihugu, ngo ziraheze hanze y'igihugu, imbibe z'igihugu zarasubiye kugarwa, ubwoba bw'intambara bwarafarutse, abarundi birirwa barabyiruzwa ngo bakorana baranyuruzwa ngo bakorana na Red Tabara. Umugambwe seneri wari wabaye wa kabiri mu matora ubu iherutse kumanyagurwa, ubukene bwariyongereye, ifaranga ry'u Burundi ryaratakaje agaciro. Bamwe bati ico gikorana rwose bazofate akanya basengere ubutunzi ndetse n'ibihe bikomeye igihugu kirimwo, kandi nabo muhindongozi barabe ingene bo kwibara cyane mu mabanga barimo. Ni mu gihe bamwe bati imyaka iraheze, impunzi ziracari mu mahanga, ariko nkuko twamye tubivuga ngo ca gikorane kigiye kuba, ngo umuntu aravye amafaranga aherera muri ivyo bintu vy'iminsi 3 kandi hari ibisata bikomeye bikeneye amafaranga, aratangara cyane. Ngo umuntu yibutse ko hamwe bava gutamba mu gikorane bakagorobereza ku mupfumu mu Ruyigi, ngasigara yibaze uwaroze Uburundi. Ngivyo rero ivyatangajwe na ivyo twakwiye ku rubuga rwa Pacifique nini nahazwe aranira agateka kazi na muntu kandi arongoye ishira hamwe Focode. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutuja mucikanwa nayo dushikiriza, musangize ano makuru bagenzanyu kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Nandi menshi turiko turabategurira yoba ayarabana n'agateka kazina muntu, ariko aravugwa mu kibano, ayariko aravugwa mu migenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi. Ni mu kanya gato n'Umuhoza TV Imana bahezagire.